If people say no, it's true. He don't change, he don't change. Everything has changed. He don't change, he don't change. In the name of Jesus. Here we go. Kurikirana ikiganiro c'indirimbo kuri Radio Voix d'Espoir ijwi riremesha misi yose kuwa gatatu no kuwa gatandatu kuva igihe c'isaha 3 zo mu gitondo. Hamagara kuri 62 22 55 96 canke urungika ubutumwa kuri 79 22 55 96. birabereye kwabo waremye tuzi imbere yawe dufise imitima ishima tuzanye ishimwe nuko nizeye ko muzanye ishimwe nizeye ko muzindukanye ishimwe nizeye ko mwararanye ishimwe ndetse mukabandanya muva mu bwiza muja mu bundi kenshi nkunze kuvuga ngo ukubayeho biramatanye nibyo wumviriza ndagushimire we wahisemwo Radio Voix d'Espoir ijwi riremesha ndabaramutse mwese muko matwumviriza muciye ku 94 n'ibice bitatu ndabaramutse mwese muko matwumviriza muri hagati mu gihugu kwijana indwi n'ibice 8 nisi mu biganza le monde dans les mains mwese muko matwumviriza muciye ku mbuga guhaniro mwabijanije neza uvuga ati turahebye biya byose kandi reka twumve ubutumwa bwiza reka twumve kuremeshwa amasaha 28 ku 28 reka ndabikaze abako batwumviriza muri mu bisagara bitandukanye nka Cape Town ako batwumviriza muri Durban n'ahandi tubise abanywanyi benshi tubahikaze ako batwumviriza muri Lusaka Zambia abako batwumviriza muri Lilongwe za Malawi n'ahandi no mu yindi migabane nta mipaka umve ko tubakunda cyane kandi ni mwebwe babosi bacu kwa mutwumviza ni umunezero wacu reka tubahikaze kwiganiro kidasanzwe kiganiro tugiye kubashikiriza uyu munsi wa gatandatu gerekerezo ya 20 ndamukiza umwaka wa 2024 tuvuze ndamukiza n'ukwezi kurimwo cyangwa se tubonamwo igenekerezo rya kane rifise rivuze mu buzima bw'abaririmbyi b'imbazamana ngaho iwacu mu gihugu tubona igenekerezo rya kane ukwezi kwa kane umuririmbyi Apotre Apollinaire Habonimana aho yavuka nuko reka tumuhe ikaze muri studio zacu kandi nibagiye ko inyuma kundi ruhande bari kumwe na Ciza Innocent nawe nyine ubona ko ameze neza mugenzanyi twama turi kumwe mu iganiro nk'ibi ku misi yose ya gatatu n'imisi ya gatandatu mwaramuze neza Ciza Innocent muramutse neza Claude amahoro cyane kandi ndanezerewe kandi kubana naho ngo biraberewe ko duhimbaza kama muturirimbo nakuze nkunda kama muturirimbo iyo ndiko ndakaririmba numva ibindi bintu avuga ati ninjiye mu bumote nimwe mu ndirimbo ko aririmba umva uri kuratembesha inzuzi zivomerera hameze nk'ahagaduze ego nuko nizere kumeze neza ari namahoro meje ariko reka nibutsa bariko baradukurikirana nkuko bamaze kubivuga ndabibutse ko turi kumwe n'umwanditsi w'indirimbo nyinshi dashobora kuvuga ngo dushobore guheza ariko nyinshi haro n'ugwaruka n'uruziririmba rutazi nabe namwenezo cyane numwe mu banditsi tw'indirimbo zo twari turazisubira mu magroupe biblique zikadufasha nimba no musara utugeze mu bijanye n'ubuzima buhimbaza nuko haraho twavomye nuko ari isoko nzima no munsi twishimira reka nkuko twahite kubivuga ni nyuma y'imyaka 35 nuko tubona amasoko atandukanye bitwereka ari mu gikogwa
ariko arahimbaza imana ni nyuma y'imyaka 52 ko yikwije igerekezo rya kane ukwezi kwa kane ubona ko ni imyaka ariko ari gikorwa ariko arakora atari karabipfisha ubusa reka kandi nibutsa abantu Claude ko ari wa wundi yatanguje igikorwa bita ngo himbaza Burundi himbaza iyo dukunda guhuriramo n'abantu benshi cyane gose nyuma yo tubonye edition ya mbere azi ko hari abantu batanguye kumbaza ngo kirirageze atanguye kumbaza ati kirirageze irageze ngo tuje muri himbaza nuko mwamaze kumva kiza inosa ko agerageza gushira ku rutoke ibintu byo kuyagako ariko cyane ku bice nka 70% gigize iganiro cyacu turashira accent ku bijyanye n'iyi album igiseke gishasha igikemanyi gishasha Apotre Apollinaire Habonimana aje yiremese akaza kituzaniye igiseke canke se urukurikirane rushasha rw'indirimbo yise ubuntu bwawe reko ndibaza kuva muri ya myaka twarumva cyangwa se twarabona indirimbo zigaruka ku buntu aratubwira icyo ubwo buntu bwakoze cyangwa icyo ubwo buntu buvuze mu mubiri wa Kristo nuko reka tutabishije amajambo ndazi ko mwari mumunyotewe reka tumwakire muri Suzaka Duvoir Espoir Juremesha mwaramutse neza ego ndanezerewe kuzindukana namwe no guteramana namwe n'abariko baratwumviriza naye ndabakumbuye ego yaga akari ku mutima ngo karamanutse iyo umuntu yumvise umubyeyi yavuze hari akantu ko kwirema mu cyo bita icyizere cyangwa ko cyane gose haba hari ikindi kintu kivuze reka tubahe ikaze Apotre Apollinaire kandi muri studio za Radio Voix d'Espoir murakoze cyane urugo rugendegwa rurishimirwa kandi iyo umuntu aje agemuye aje azanye igiseke ariko nishishiro kangurisha mvugo hagati mu tuzitizo mu rugo haraba gutamba abandi bana bakaratira abandi bana ati baraye batugemuruye nuko reka tubahe ikaze twishima n'igiseke muje mutuzaniye urukurikirane rugira gatanu mwise ubuntu bwawe ego nuko ni ikiganiro nk'uko mwamaze kubyumva cy'indirimbo mwamaze kubyumva ariko kandi ni Apotre Apollinaire Habonimana mbere ko tuja kuri runo rukurikirane uko navuze ko tuza kuruha ibice nka 70 ngahe birenga kwijana uno munsi muri bamwe haciye imyaka 35 mutahuye iki gikorwa mutahuye umuhamagaro iyi myaka 55 urugendo kuko batwumviriza n'urugendo rwari rumeze gute mu ncamake n'urugendo rurimo intahe nyinshi kandi icegeranyo cy'izo ntahe kubona ukugira neza kw'Imana ukuzigamwa n'Imana mu buryo butandukanye by'ukuri icegeranyo cy'ivyo byose mbona ubuntu bw'Imana nicyo gituma ico ari civugo cyane muri uru rukurikirane kubera ko indirimbo zishika 9 ziba zifise irindi zina umuntu yozita ubwo rukurikirane ariko nasanze byose bishirwa hamwe bipoperanirijwe hamwe mbona ubuntu bw'Imana yego ngabona ubuntu bw'Imana ariko kandi tubwiye isabukuru nziza turigirekezo rya 20 ati iminsi 16 ariko kandi tubwiye ati isabukuru nziza murakoze cyane imyaka 52 mwarumanije igerekezo rya kane ndamukiza uno munsi Apotre Apollinaire Habonimana icyo kingo cyose kivuze ikigiratiki icyo naco kivuze bwa buntu bw'Imana kubera ko kimwe mu byo nshimira Imana nuko Imana yanzigamiye mu buntu bwayo hari igihe umuntu araba inyuma muri kahise akagira ibintu yirata ndetse ivyorohera umwana w'umuntu no kwikubita kugikiriza kavuga ngo iki ni kinaragishoboye nagiye aha nakoze ibi nashitse kuri ibi nitwa uyu
ariko ivyo byose ijambo ry'Imana rivuga ngo ntacyo ufise utahawe. Ni ukuvuga ngo nta kintu na kimwe umuntu aronka mu nkomezi ziwe, ko n'inkomezi twirata tuzihabwa n'Imana. Ni ukuvuga ngo nirata ubuntu bw'Imana. Ku myaka 52 naraye nkwije icyo mbona ni ubuntu bw'Imana. Yego. ariko tugaruka gatoya uvuze ku byerekeye ngo ubuntu bw'Imana ni imwe mu rukurikirane rwawe duhava tujya ko, ariko nkagaruka hariho igihe mwigeze kuvuga ijambo uvuga ati uru rungano ndarufitiye ideni, mu nyuma yaho ca tubona indirimbo muri kumwe na Redemption Voice birasohotse. Mu nyuma turavuga ati rya jambo Mutama yavuze agira atangure kurikorera, ariko mu nyuma twaravuze ati ngira muri rukurikirane hoba hariho uwundi mwana wiyumviriye bimeze gute muri rukurikirane nubwo tutaragwinjiramo? Muri rukurikirane harimo madame wanje, kuko ari mubona areze ndiko ndarera mu gikorwa, harimo indirimbo yiwe muri rukurikirane, kandi ni indirimbo nziza cyane. Yego. Hanyuma murazi ko mutamenya byose kuba cagihe, urakoze kunyibutsa iyo message ngano ndarufitiye ideni. Burya mbavuze ikintu cagutse cyane, icyo gifatanye na coaching, gifatanye n'amaseminaire tugira, gifatanye n'ama descente tugira mu ma église, mu bikorane, aho tuja mu mitumba, mu makartier, mu ntara, kugira ngo iryo deni turabe ko tworigabanya gushikaho tuzovuga ngo twagishyuye kabisa. Rero si ibyo gusa, vuba cyane ndaheruka no gukorana na Pastor Lopez. Ibyo bikorwa muzobibona vuba cyane. Ako n'akandi gakemanyi mu ishengero rya Kristo ryo kwitega. Reka turamutse ari Madame Apollinaire Habonimana Jeannette, tumuramutse. Nuko nurira ngaha kugira umutambukanyi atahura umuhamagaro, hari icyo byo byarabafashije imyaka yose muri mu gikorwa cyane gose. N'umugisha udasanzwe, kubera ko hari gihe ugira uwo mubakanye atari muri ico gikorwa nyene mu buryo buri direct, akabigufashamwo nubwo mutaba muri kuri scene imwe, ariko akabigufashamwo mu buryo buri direct canke indirectement. Hari rero n'akarusho nko kuri iyi situation yacu nziza, kuba turi kumwe mu gikorwa indani, nk'umwe mu barongora indirimbo zo guhimbaza no gutazira, kandi akongera akandika indirimbo, kandi akamfasha no guhanura no gutera intege abantu Imana yashize ku nzira yacu, ururunganwe kugira ngo tubafashe uko dushoboye. Rimwe na rimwe tuko turaganira urunganwe rushasha rukaraba cyo kwita nk'amakupla ariko arakorera hamwe, na cyane ko baba ari umwe nk'uko ijambo ry'Imana ribivuga bamaze kubana. Turabona Fabrice na Maya, turabona baba Masezerano n'abafofo, turabona ba James na Daniela, bakumva ko bashashaye nabo ko boba nka Pota Point na Jeannette. Ibi bintu ubabwira iki nk'imboneza? Niho hubakiye kororanirwa cyangwa success mu muhamagaro kuri abo bantu? Oya, kubera ko Imana itanga isabage, itanga bivanye n'ibiyihimbara. Rero kuba abo bantu bose uvuze, umugore n'umugabo bari muri ico gikorwa indani, baririmbana, bagahanirana,
umwe agasunika uwundi uwundi agafasha uwundi kujya nyine tubibona si bya bose kuroranirwa ntibihagaze hajya bihagaze ahubwo gutahura uri umugore gutahura ikibanza cawe uri umugabo gutahura ikibanza cawe kubera ko nubwo muba muririmbana umwe wese ategerezwa gutahura uruhara rwiwe ku buryo umwe yohava adendebukirwa arashobora no kubivamo wewe ntuhava ubivamo kubera ko uwo mwubakanye yabivuyemo urumva nicyo gituma success ntihagaze ko umugore n'umugabo baririmbana hamwe ahubwo success ihagaze kuri conviction kwakira umuhamagaro kumwe n'uwundi basanze bakiriye umuhamagaro umwe ni vyiza ariko kandi basanze bakiriye umwe wese umuhamagaro wiwe n'ubundi ni vyiza umwe wese akaba kwizamu ryiwe kandi nubwo imihamagaro ataba ari imwe baba bahamagariwe gushigikirana hariho ikibazo gatoya tutagiye kure hariho n'ikindi kibazo mfise hari abantu bigeze kumbaza mu minsi iheze mwari mumaze igihe muri Amerika muri mu biteramo bitandukanye hariya bamwe baravuga ati Mutama bagiye hariya kuronshinga canke gushira ku mugaragaro urukurikirane hariya muri Amerika natwe bw'abarundi tutararubona mbe byari bimeze gute hariya muri Amerika nk'abantu batarabibona ikibazo sindacyumvise neza ati umunsi mugiye hariya muri Amerika hari abantu benshi biyumviriye ati Mutama agiye kumurika urukurikirane hariya urumurikiye muhira je nibaza isi yose ni imwe isi ni imwe kandi aho ibikorwa ni nk'uku twahava twagiriza umuntu ngo kubera iki yagiye gusohorera indirimbo yagiye muri studio yo muri Tanzania kandi hano zihari sivyo canke ni gute umuntu yagiye gusohora indirimbo mu Bwongereza muri Amerika Canada kandi hano zihari urumva nibaza ko ishengero rya Kristo riri ahantu hose ni ishengero rya Kristo riri universel hari igihe iyo protocole yumvikana ko vyobanza gusohokera muhira hari n'igihe bitaba ngombwa kubera ko abadukurikirana bari ku isi yose aho basanga rero icyo gikorwa kigagusangaho nibaza ko ata kibazo kuba ubikoreye ngaho yego hama ikindi uyu munsi biroroshe murambona abagira ama launch ku mbuga ngurukanabumenyi canke bakagira ibiteramo ku mbuga ngurukanabumenyi bakaduha ubutandukane bw'amasaha ngo uyu munsi ngo turaterama ngo kuri Facebook sinzi ngene bavyita ukavuga igikorane cyabaye nta hantu ari physiquement ngo agatanga kode ngo muraza gukurikirana ngo ndarongora session ya worship uvuga ati wow isi yarahindutse rero uko isi hinduka hari gusanga harimo avantage hari ama avantage harimo ayo rero dutegezwa kuyasezisa nico gituma nta n'umutima wigeze usimba ngo hari bamwe bumvise indirimbo abandi batarazumva kuko ni ushira kuri page ya Facebook canke YouTube channel isi yose igakurikira aho wowe uri hose murantunge ukoze ikintu cy'imbuga hwaniro ni mu gihe tubona ko imbuga hwaniro jera heruka ari imbuga ngurukana bumenyi byose biravuga uvuze kimwe ego imbuga hwaniro cyangwa imbuga ngurukana bumenyi nuko je no prefer icyo uvuze ikintu kigurukana ubumenyi ariko umenga kirabugurukanye kibukuye ahantu kirabujanye so aho hantu bwari hasigaye iki mboni black nuko ni imbuga hwaniro tubona zifise umutwe munini hirya ijya nino aho
bamwe mu bahinga mu itangazamakuru bavuga ko isi yamaze kuba agasagara gato. cyane gose. Niko ndibaza cyangwa se nk'umwe mu baririmbyi kandi nk'ikitegererezo mu baririmbyi, uruhara rw'imbuga hwaniro mu gikorwa nk'iki cyangwa se mu gikorwa mpimbazamana uno munsi uruha iyahe shusho Apotre Apollinaire Habonimana? Imbuga hwaniro Hwaniro Nkwa. aho duhurira tugahwana. Hwaniro. Imbuga hwaniro. Hwaniro. Ego. Ruva ndiko ndiga iyo mvugo nshasha. Uruhara imbuga hwaniro ifise ni uruhara rukomeye cyane muri iki gikorwa, kubera ko nk'uko uvuze isi yabaye agasagara gato. Ni ukuvuga ngo biroroshe kuko kera twari tuzi ko kera ntabyo twari tuzi ko bibaho, ariko uko isi bandanya kwevoluwa niko haba facilite, niko haba koroherwa. Imbuga hwaniro rero ni kimwe mu mbuga zitworohereza gushikana ubutumwa bwacu kure mu mwanya mutonya. By'ukuri birakenera ubuhinga, kuko hari igihe umuntu ashobora kuririmba akavuza umuziki akakora ibiteramo ariko atazi gukoresha imbuga hwaniro. Ku ruhande rero haba hari abandi bafise ubwo buhinga, baba bakwiye kubikora kandi bakabikora neza. Nibaza rero ko ari avantage kuri iki gikorwa. Sinibaza ko mu Burundi turaja ku muvuduko ushemeye wo guprofita iyo mbuga cyangwa izo mbuga hwaniro, ariko nibaza ko turiko turaza buke buke. Ego muntunge cyane turafise ikiyaguza kuyaga cyane kwijanye na album ya gatanu ubuntu bwawe, ariko kandi ni mu gihe tubona ko urunganwe rushasha cyane cyane niko rasitana cyane cyane kuri izi mbuga hwaniro, kandi ni byiza ku muvuduko wundi aho usanga ikiza inosa ajyamye kubona liki 30 kumisa ikinege nibaza ni mu gihe twabona indirimbo zanyu igituma ndirimba n'izindi zaza imbere y'uyu muzo w'izi mbuga, aho kandi ugasanga ziko zirafata umutwe munini hirya no hino. Iki kintu mukibona gute, cyangwa se n'iki mwafashisha uruno runganwe nimwe mu nyisho kugira ngo bashike iyo bariko baraje? amakenga ufise naya sinumvise neza. Amakenga mfise naya kurikira ni mu gihe tubona ko abaririmbyi batandukanye muri kino gihe barasha urutoke cyane kuguhanahana ibyo bikorwa. Ni biza cyane muri nkuko ubutumwa bwiza bivuga muri Matayo 28:19 biradufasha, ariko ntubona ko rimwe na rimwe bishobora kudusamaza tukisanga. Urakoze cyane. Imbuga hwaniro ni nziza, zirafise icyo zidufasha, ariko turi abantu bari fizike, turi abantu babarizwa ahantu. Nibaza ko imbuga hwaniro zokora twozikoresha ku rugezo rwazo, ariko kandi ntizitubuze kubarizwa aho dutegerezwa kubarizwa, kubera ko udafise adresse uhuriramo n'abandi ngo babeneficier bahezagirwe bagira kunguko physiquement kuri izo mpano zawe. Nibaza ko mu buryo bumwe cyangwa ubundi ugumura umuntu ateretse ahantu mu kirere, na cyane cyane ndavuga muri context y'igihugu cyacu. Urabona nk'ubu ishengero ryo mu Gasozo ryokenera ryanyumvise ku radio ijwi riremesha rigakenera ngo uyu muntu dukeneye, twifuza ko yoza akadusengesha akaturirimbisha akakaririmbo akatubwira n'ubutumwa. Banyumvise ku ijwi riremesha, hama ngaca mvuga nti abo bantu ni bande?
nkumva umenga abo bantu ntibibabereye kundonka kubera ko jewe mfise ama views menshi Yeah. sivyo mfise ku mbuga nkoranyambaga mfise ibihumbi n'ibihumbagiza bigira like bikagira iki kandi ngaca numva ko bene abo bantu bari mu gasozo magiya bankene ntibari muri ya kategori nkumva umenga bantesheje umwanya muri iki gikorwa rero cijana butumwa ivuga butumwa kubera ko abaririmba gospel ni indirimbo mpimbazamana turi abakozi b'abandi babara abasirimu babara mu gisagara gushika baba mu mitumba rero hari igihe rero imbuga nkoranyambaga zidusamaza tukumva umenga ntidukenewe aho tukumva umenga bari abantu ntaho tuzohurira kandi barimwo mu bimana yadutumye ko kubera umugisha batwumve kunsamiriza nk'uku ariko kandi bibaye ngombwa ko batubona tugere mu masengero yabo tugende tubaha amahugurwa nibaza ko navyo bifasha muri iki gikorwa Imana yaduhamagariye imbuga nkoranyambaga rero ntizikwiye kutubuza kwitaba kamo kabo bantu badukeneye ego mvugije aka karirimbo birashoboka hariho message narunse yabutse avuga ati munywanyi wacu yatwandikiye twa Claria ati akarimbo ndakibuka muri himbaza ego ati mbe amatariki ya himbaza baramaze kumenyekana yategezwa kuba yazi uwo muntu ko ari umunywanyi yategezwa kuba yazi ni mu kwindwi hanyuma yandi ikimenyesha ko adukurikirana amatariki nayironderera yamworohereje ukwezi ni mu kwindwi amatariki rero nayironderere yuzuze ariko nkagaruka gatoya ni mu kwindwi ni ukwezi kwindwi tuba twiteze mwari witeze ni ukwezi kwindwi tuba twiteze nimba hari ibikorwa muri kino gihugu tuba twiteze nacyo kirimwo Burundi himbaza yizwe ko ari edition igira gatatu inyuma yo twabonye yabereye kuri Stade Intwari turabona twabonye ko hari n'igice kimwe cyabereye kuri Zion Beach ndibuka ko ni edition twabonye ibera Nyakabige umwaka uheze tudugira ngaho umuraheze kubwira abakunzi bacu ko icyo gikorwa gitekanije kandi atagisivya nta gisivya kabisa kandi tuganije n'aya ma edition yose ayenganye cyangwa se aheze ariko badukurikirana abakunzi b'umuziki mpimbazamana bo kwitegiki mana yanje murazi ko atashwa dufise tuva ku rugezo rumwe rw'ubwiza tuja ku rundi rugezo no kuvuga ngo inkono iri ku ziko aho bukera iratangura kubira two kwitega rero ibihe bidasanzwe mu bice bitandukanye kujya nyene duhora dukora ama seminaire y'abaririmba indirimbo mpimbazamana abandika indirimbo n'abahinyanyuzi by'amajwi seminaire yabo y'imisi ibiri tukitega rero muri edition ya gatatu gishasha kizoba kirimwo tuzogira cadre ya bungere b'amashengero tuzogira cadre yo kubana nabo muri cadre yabo ego ikindi ni ryahuriro rusangi ridasanzwe duhurira ku kibuga kinini turi kumwe n'abaririmbyi bacu dukunda bamaze iminsi bandika indirimbo bamaze iminsi bakora batiziganya abo bafise umwanya udasanzwe bazoturongoramwo muri icyo giteramo nanje rero ku giti canje nditeguye rwose ego cyane umuririmbyi yitwa Christophe Ndayishimiye ari mu Rwanda tunamushimira cyane tumushimira yandikiye ati ndamukiriza mutama ati iyi edition ngira nanje nzobamo
wowe ni muhira gose, ni muhira kabisa. ego ariko gatoya Karibu cyane Christophe. gatoya nubwo twase twinjira muri himbaza hariho abantu benshi batatahuye nimwe mu ma twavuga mu ma evenema canke mu nakivuga gute mu kirundi mu bikorane kiba ari kinini cagutse cyane. Ego. Hamwe dukunda kubona n'abaririmbyi bamwe mutari tuzi mubaha akaryo tukaba kigaragaza ajya kuri sene ariko hariho benshi batama iki cyumviro cyaje gute Mutama Apollinaire? Iki cyumviro cyaje mu kuriha rya deni mfitiye urubuga. Kubera ko murabona ko Uburundi ingene ibi bikorwa vyitwa ni Burundi himbaza. Uburundi nk'ayandi mahanga Imana yaremye burya amazaburi menshi ahamagarira umuririmbyi Dawidi umwanditsi nkuko mumuzi mu mazaburi yiwe na zaburi zanditswe n'abandi barahamagarira cyane amahanga guhimbaza Imana. Uburundi rero nk'ihanga rimwe mu yandi mahanga rihamagarirwa guhimbaza Imana. Ko guhimbaza Imana rero si mu majwi, si mu muziki gusa, ariko ni kubaho nk'ihanga, kubaho Imana yariremeye, gukora vyiza, kubana neza, ibikorwa by'iterambere, tugatera imbere mu mashure, dusigara inyuma mu bintu bijanye n'ivyiza Imana yaturemeye kubamwo no gukora bihesha icubahiro. Urabona iyo umuntu agiye ku kazi ntacegwe ku masaha, iyo ari umuntu ajejwe ibigega ku kazi kuri kese ntakorakore, iyo ari umuntu ari umwigisha mu gisata c'indero akigisha abana kugira ngo bamenye atabatega imitego, iyo ari indongozi mu rwego rwa politike agakunda bene gihugu akabakorera akabikora neza, akarazwa ishinga no igihugu gitera imbere kiva mu kangaratete, uwo muntu aba ariko arahimbaza. Iyo ari umumenyesha makuru iyo ari umumenyesha makuru ntavuga amahopa, ijwi riremesha. Igihe cyose asohoye ijwi rikaba ari ijwi riremesha, rihamagarira abarundi n'abantu Imana yaremye guhimbara Imana no kuyihimbaza, gukora vyiza, kwiyumvira neza, kubana neza. Urumva uwo aba ariko arahimbaza. Nico gituma rero Festival Burundi himbaza ihamagarira Uburundi guhimbaza, tuve mu matiku y'amoko, ubunebwe, amarigara. Urumva tuje ku kivi kandi dukunda igihugu cyacu, tugikorere twivuye inyuma. Ikindi rero igituma mubonamwo bajya baririmbyi batandukanye mu ideni mfise ku mutima nuko hari igihe baza mu biteramo byacu duhora dukora canke bana akabahora bakora, bakavuga ati ariya matara, iriya podium bahagazeko jewe nacumuye iki kuba ntarayihagararako, ko mbona n'ujya ariko araririmba nokora nkawe canke nonamurusha, mfise amavuta nkawe, jewe nacumuye iki? Ako kantu Mika kumve kabiri. Ujya arumva Mika arumva aho yavyumvise. Jewe rero numva mfise ideni, ndavuga nti ko mu nguvu Imana yampaye, reka ntegure ico giteramo, iyo stage, aba basore n'inkumi bariko bararuka, bariko bakora ibintu vyiza mu maeglise hirya no hino, mu ma studio, biriko biza ku mansamirizi nk'uku. Jewe ico njejwe reka ntegure stage, rirya tara nakaririmbirako, rya stage, rya mikrofone nakaririmbirako, ngwino nawe. Twarumvise ibikorwa vyawe ku radio Ijwi Riremesha, twarumvise ijwi rya kunsamirizi y'igihugu, ngwino.
ibikorwa burya ingabire y'umuntu niyo imucira inzira rero mu kwishyura rya deni nababwira ry'ururunganwe harimo gutegura stage yabo kugira ngo vy'ukuri ntiturashobora kubakwiza kuri rya podium ariko turiko turabiza ko bukebu ego niyo ntumbero tumushimiye cyane nizeye ko imbere y'uko festival Burundi himbaza ibazo twangana kidasanzwe kumwe na Apotre Apollinaire Gorima nizere ko abitwemerera ashako kamo ndakita okay tuba ko ari ibibazo byinshi twatwemerera abakunzi bacu ko iyi album Kimoto bushasha ubuntu bwawe tugiye kwishimika ko cyane ariko kandi ibanga n'igihe mwakoresheje imbere tuja kuri kino gice kugira ngo indirimbo mwagiye muduhereza urukurikirane rwa mbere rwa kabiri rwa gatatu kwa kane uno munsi mutuzaniye urukurikirane rugira gatanu ko bamwe batangiye kugumviriza cyangwa se bamaze igihe bariko baragumviriza kugira ngo umuririmbyi akora indirimbo ifise ubwo buzima indirimbo nshobora kumva igituma ndirimbo uno munsi twayiririmbye muri groupe biblique mu mwaka wa 2010 ibanga ririhe mbere ko tujya mu ncamake imbere ko tujya muri kino gice vy'ukuri niyo watamo kuvyita ibanga sawa ariko nibaza ko atari ibanga ni inzira imana yashize imbere y'umukozi wayo wese cyangwa uwizera ivuga iki imana niyo soko y'ivyumviro vyose bizima niyo soko y'ukuri rero iyo turetse ikaduhumekera niyo iduha message umwanditsi wese w'indirimbo urongora ivy'amatazirano no guhimbaza wese arazi ko icyo reka tucita ibanga niyo mvugo imenyerewe niryo banga niho hantu umuntu ategerezwa nicyo kintu umuntu ategerezwa kwitako akavuga ati okay ibingira ndirimbi ibingira nshikiriza abantu ndabikuye he ivyumviro vyanje byo kwiryohera canke ni message imana impaye ikindi gifatanye nico je ubuzima bwanje mbega buravuga ibingira mbwira abantu niko kuri kubuzima bwanje nimba mbwira abantu ngo kubaha imana nimba mbwira abantu gushira hejuru imana nimba mbwira abantu kuba mu bwiza bwayo nimba mbwira abantu kugendana n'imana urumva kunywana nayo mbega nibwo buzima bwanje rero iyo ari ubuzima bwanje ntibiba amajambo mbwira abandi canke ibintu nasomye muri Bibiliya gusa bikaba ubuzima bwanje burya iyo ndirimbo muri simplicité yayo isohokana ubushobozi n'amavuta biza gutuma iyo ndirimbo iramba ikundwa igafasha ubuzima bw'abantu ego ukurikirane ubuntu bwawe igizwe n'indirimbo ego mfise umutekano ubuntu bwawe Yesu ndagutazira mwami uhimbazwa ni ukwawe niwe nsenga byabaye bisha ni muzima byose birashoboka hariho n'akandi rero kaje kiyongera yitije n'urimi hariya kwa Mheshimiwa Suluhu Hassan Mama Sami umeinuliwa ariko indirimbo zose ndiko ndazumviriza zose zifise ubutumwa bwo guhimbaza ego sinzi ko ariko namwe kurode wabwo byumvise ubutumwa bwose nubwo guhimbaza utazira bigaca byongera bigarukana na cya kintu twimirije mu kwina cyo guhimbaza no gutazira nizere ko izi ndirimbo zose zoba zimaze kuja ku rubuga bashobora kukuronkera ko icyambere cyojo ego izo ndirimbo zirahari kuri page Facebook kuri YouTube ya kuri page yanje ya YouTube zirahari zirahari kuri Spotify niho zigurishwa ku rubuga Spotify niho zigurishwa ego hari indirimbo ndiko ndabonamo Claude sinzi ko warabye indirimbo bise ngo niwe nsenga indirimbo mbona remix canke basubiyemo ariko uri kumwe na Nikiza David ego
indirimbo kubera inyuma y'indirimbo nyinshi mufise kubera ko ariyo mwiyumviriye ko mushobora gusubiramo. iyi ndirimbo rero ifise amateka akomeye cyane kubera ko iyi ndirimbo ubwa mbere ni souvenir y'ubuzima nabanye na nyakwigendera Nikiza David n'urwibutso yego kuko ari muri bamwe bamurikiye ingabire yanje nkiri muto nahuye nawe ndi umujene maze kumva ko amaze gukizwa ndamurondera iyo ari nifatanya nawe muri ministere yari afise y'ivugabutumwa igikorwa c'amasengesho ivugabutumwa mu ndirimbo ndamwegera pe ndabona ingene akompose indirimbo ndabona ingene avuza umuziki ingene ahinyanyura iby'amajwi n'iby'umuziki by'ukuri yambereye urumuri rero nicyo gituma zimwe mu ndirimbo yaririmbye nahisemo iyi kubera n'urwibutso kuri jewe nyibutsa amateka y'ubuzima twabanye. Ikindi iyi ndirimbo ni indirimbo ivuga ku butumwa bwiza uguhimbaza gufatanya n'ubutumwa bwiza kuko ubutumwa bwiza ni Kristo. Indirimbo iravuga Kristo iravuga ivy'urupfu rwiwe kuzuka kwiwe ukuduga mu ijuru kwiwe no kuzogaruka. Iyo ndirimbo rero ni indirimbo jewe inyubaka cyane kandi mu ndirimbo nifuza kurekomanda abakunzi banje n'abakunzi b'indirimbo mpimbazamana indirimbo kabisa bayitega amatwi cyane. twavuze igikemanyi cyangwa igiseke ubuntu bwawe ni urukurikirane rushasha rugira gatanu ni album igira gatanu ariko kandi ubona ko ari album igizwe n'indirimbo zishika mu 9 ariko tukabonamwo igaruka y'umutamukanyi wanyu Jeannette Habonimana. Ni byiza cyane ariko kandi mu ncamake ikintu umuntu akaratwumviriza umutima nyamukuru w'iyi album muri rusangi yumvise album ubuntu bwawe asigaranike. Ikintu umuntu yosigarana mu kurabura urukwikirana cyangwa kumviriza nuko ubuntu bw'Imana niyo message iganje muri rukwikirane. Kubera iki? Kubera ndaba kahise canke parcours y'ubuzima bwanje gushika uyu munsi nkwije imyaka 52 icyo mbona kugira neza kw'Imana. Imana yashoboje kwitaba umuhamagaro nkiri muto, menya ingabire impano nkiri muto, hanyuma ntangwa gukorera Imana nkiri muto. Numva nishimiye gukorera umubiri wa Kristo, atazindi nyungu ndabironderamwo. Ivyo byose rero ugushishikara kwanje mu gikorwa, hanyuma ningene niyumva uyu munsi sinzi imyaka nsigaje uko ingana, numva mfise izindi nguvu zo kubandanya guserva gukorera Imana mu bwizigirwa kandi no gukorera umubiri wa Kristo. Ikindi norangiriza ko muri urukwikirane canke intumbero y'iri zina ry'uru rukwikirane nuko ubuntu bw'Imana Paulo ni yavyandikisha ingero ry'Abanyefeso mu gice cya 2 avuga ngo ubuntu bw'Imana nibwo bwadukijije kubwo kwizera bivuye ku Mana yonyene kugira ngo nihagire icyo umuntu yirata. Ubuntu bw'Imana rero umuntu wese yategezwa kwiraba mu bihereye kuri iyo mpano y'agakiza gushika ku buzima bwacu bwa misi yose. Icyo ufise, icyo witwa, icyo bakwita, icyo wibaza kuri n'ubuntu bw'Imana. Icyo rero kirahagije kugira ngo nkuko Paulo yavuze ngo kugira ntihagire upima ngo agire icyo yirata. Bugisi yishwe n'ubwirasi bw'abantu kuko abantu bibaza ko hari ivyo bafise, hari ivyo bari, bigatuma basuzugura abandi, bigatuma badakorera Imana neza mu bwizigirwa, bigatuma badakorera imiryango yabo mu bwizigirwa, bigatuma badakorera n'igihugu cyabo mu bwizigirwa. Urukurikirane ubuntu bwawe rwamaze kuja ku rubuga rwa YouTube, ariko urabona ko ari indirimbo zo zirasohoka, hariho zimwe zitarashika ku rubuga rwa YouTube, ariko nagomba nsabe
abantu bose bako baratwumva muri uyu mwanya bakubitire kugwo rubuga rwa YouTube bandika Apollinaire Habonimana, nizere ko indirimbo zose baca bazibona. ego baca bazibona izo ndirimbo zose 9 baca bazibona. Ego bagerageze rero bazisangize n'abandi kugira ngo bikunde ubwo butumwa bugere kure, ubu butumwa bugere kure ku bantu benshi bashoboka, kugira ngo mu kwindwi naho nyene izi ndirimbo nizire ko tuzozihimbaza cyane gose. ndetse n'urubuga rwa YouTube bashaka gukora indirimbo zitandukanye ngo twabibabwiye mu ntangamarara n'igerekezo rya 31 kwezi kwa ntwarane aho turahimbaza izuka ry'umwami wacu Yesu Kristo. umwe araduhaye indirimbo ni muzima, indirimbo tubona ko feedback ari nziza kandi iriko irafasha benshi, tunabashimiye cyane. urumva ko wewe utaroronka ku kajyo kwikurikirana ariko kandi ugire na subscribe wisangiza n'abandi kugira ngo bwa butumwa bwiza bugere Samariya, Yudaya no guca kumera za Espagne n'ahandi. nuko bimeze neza cyane. ndabona ko umwanya rimwe na rimwe umwanya uvuga amajambo menshi cyane muri gitano turarangiza ikiganiro. Dufise byinshi, nizere ko numvise ko hari n'igice kimwe cy'intahe nizere ari Desire Bigirimana ko yabyumvise afise kumutumira mu bijyanye n'intahe. ndazi ko bizofasha benshi cyane, byose nitwo birangiza mu minota 60 ariko abantu bafise ico bashaka gushikiriza tubaha iminota ishika muri 5 ushaka twakura ku 32 22 55 96 62 22 55 62 22 55 twumviza akarimbo kamwe mu ndirimbo 9 mu giseke gishasha album shasha urukwirwa nishasha yise cyangwa se gwiswe ubuntu bwawe. hama tubakiye twakira ibyumviro byanyu kuri mwese. Yesu yarazutse yatsinze urupfu ntakiri mu mva. Yesu yarazutse yatsinze urupfu ntakiri mu mva. umunywanyi ku murongo. Alo 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 alo, turabumva. mwaramutse? mwaramutse. Ego kaze turi mu kiganiro c'indirimbo ku isamirizi wa Despo, turi kumwe na Apotre Apollinaire Habonimana. alo Ego namwumvise kabisa, Imana imuhezagire mu bikorwa vyiwe akora. Ibyo dukora natwe twisunga ingabire yiwe kandi aratwinspira cyane mu mavuta yiwe. nuko Imana imuhezagire cyane. Twa Dieudonné mutwakuye muri he Dieudonné? nukuri araduhezagira cyane kandi nziho amukomeze cyane. amavuta yiwe turayogamo natwe tukashirizaho gukomera cyane. amavuta yiwe murayogamwe? reka tugushimire cyane munyanya wacu, urumva ko ariko igaruka ry'amajwi hariya yagize volume ndende. ariko gatoya ngaruke ku bundi butumwa n'ubwo bwa Christophe yanditse ati papa wanje Apollinaire ndamukunda cyane, iyo yandeze bimumbwirire kuri radio ko ndamukunda kandi nubaha ikimurimo. Koze Christophe. Amakari bibe byiza cyane. undi munywanyi ku murongo. Alo ngama mahoro. amahoro cyane, mugisa amasegonda 20 mu kwakwanye. alo turabumva na mahoro. akanimero ababijejwe ngira baraza kukabaronsa umwanya. 32 ndabona ubutumwa butandukanye ngaha. Jean Pierre abavumu
amazina ga kuri Facebook ndaramukije ndiko ndabatega yomi kesini yo gushima mwarahezagiwe cyane gose mutama ndamukunda cyane abona ubundi butumwa ngaha mundamukirize umutumire muti arabagumbiriye Yego. Sabye Imana Yinosa Yesu ashimwe cyane none uwo kenera hari iyo uwarasabye akanimero ego ni 79 amajana 371 amajana 250 yego 79 371 250 ubundi butumwa mbona kuri Facebook indirimbo ziwe ziraduhezagira cyane hariho indirimbo ivuga ngo indirimbo yanje nayikuye igorogota igihe yabambwa umukiza wanje nigivuga ngo igituma ndirimba nikintera gutwenga nuko mfise amahoro adatangwa n'isi izo ndirimbo ziramezagira rwose cyane Imana imumezagirire cyane nuko Odifas ndabaza ko ubutumwa bwinshi ngaha butandukanye ari n'abariko barabaza iyo album twoyikura he umwanya hari undi munywanyi ari ku murongo ariko reka tumubwire tumwaki halo aro amahoro Amahoro neza. ego umusokuru wacu wagoze pero turamukunda cyane ego arashoboye kabisa murakoze nanje ndashima Imana n'inshoboza ego nizere ko abandi bakunzi bacu cyangwa se mwe mwese muko matwumviza mvise ibibazo mubaza batanze nimero mushaka kumubaza ariko kandi ibyiyumviro byanyu mashaka kudushikiza ngaha kuri Facebook cyangwa se ku nimero ya radio bikunze tukabirungikira ababijejwe cyane se n'uyu murimbyi apone yabona Imana uko ariko mutama yatwemereye kazogaruka by the way nzogaruka cyane iyi ni radio yacu cyane gose nuko reka tubashimire byimba mutima ariko kandi ubutumwa mwotekerera abeko batwumviriza haba kuri album shasha cyangwa se ururunganwe rushasha biko babumbiza n'abandi batandukanye mu masegonda 45 ego murakoze ndashima Imana abadukurikiranye muri iki kiganiro ndabashimiye cyane ubutumwa no basigira nuko kubaha Imana niryo tanguriro ry'ubwenge amen kubaha Imana ni mubigire tubigire ihangiro rya mbere tubishire mu mwitwarariko kubera ko iki gihugu imiryango yacu ishengero birakeneye abantu bubaha Imana bakora ibibereye niko guhimbaza Imana gukwiriye kandi Imana yemera murakoze cyane tubashimire kurukurikanira ushasha mwatuzaniye ubuntu bwawe dushimire mwe mwese mwaduteze yomi hirya no hino turabakunda cyane ndabona ari ya mugenzi wacu Christian Zungu Nicolas yamaze kugira bashikiza iganiro Courage to Change nuko dushimire Mika Hakizimana nawe nyine turana ko ari umwe mu bo Imana ikirakoresha muri bino bikorwa dushimire Kiza Innocent ndagushimire cyane shimira na Vianney hari inyuma ya kamera tumushimire cyane Vianney ikindi naco reka nshimira abantu bose badukurikiranye ariko ntagomba kubatumira kandi mukubitire ku rubuga rwa YouTube ubu nyene mwe muri ko muratwumva uyu mwanya kugira ngo mushobore gukurikirana urukurikirane rushasha ubuntu bwawe bwa Apotre Apollinaire Habonimana kugira ngo mushobore kurutunga mu nzu yanyu kandi mumve ko hariho n'izindi ndirimbo ziriko ziragira gute ziriko ziraza vuba uko Imana izogenda idufasha nizere ko zoguma natwe tugira tubibamenyesha kugira ngo mubandanye mugira ibihe byiza cyane Claude Kwizera nizere kare wundi munsi nije ndagushimiye kabiri muhejeje gukurikirana ikiganiro c'indirimbo kuri Radio Voix